donc harimwo abagenda gukira kikwiza mu bigeragezo barakwinyegeza mu bikugoye bakakwararaza amaturufu donc harimwo kategori z'abantu benshi cyane ndagiye ndavuga nagiye ndiyumvira ko baniki ibikomere mu mutima none indeme sintibishushe nyagiriza icyaha kibi umva nibaza ko abantu bashaka kubimakinga clear iyo ndirimbo bamvuzemwo ntayo ndumviriza nk'ipimanga iminota ngo nambari 10 ningahe umva je numviza kuko nahisemo kwinjiza muri jewe ama energy n'ama frequency ari positive gusa nivyo nahisemo mu buzima bwanje bati ibintu byose bituma ngwara bituma ngira depression bituma mbabara bituma ndara ntaryohewe canke impekenyero isaba nivyo ndabihevye nivyo yavuze mu buzima bwiwe bwose yagira avuga ahantu hariya sivyo ni kubera iki mu bantu bose banashima bagendana nawe kuko umvagendana n'abantu benshi bagenzi benshi yagendera abantu benshi ni kubera iki muri abantu bose yadoma ko ngo tinima serendi yampaye isumu atari abandi bantu atari Mona atari Dramati nubwo nabwo bafatanye barafite ibintu bapfa atari naka avuga ati tinima serendi yampaye isumu muhuye ntibiri awkward ntibiri bizarre ura n'umuntu ntimuvugana murabaririmbye mwese kandi mazigiye mwese muri industry standard yo kwiyumvira mfise ndibaza ko icyo bintu ndabirengeye cyane ndarengeye kuja gupfumura kugira ngo ndonke ikintu kugira ngo ngire nabo umuntu kuko ndazi neza mu buzima bwanje ko icanje ari icanje ndazi ko umuntu ishiwe ari ikiwe Montreal, Ottawa or Edmonton. It's about reconnecting with the heart, with our roots, and with each other. This year, the stories, the memories, and the laughs will be even bigger. The children of Burundi are coming home together. And this time, we're doing it like never before. No one could. Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse. Nizere ko meze neza. Mumuse ntabwo indirimba ati who ja bless no one can curse. Sigura ngo uwimana hezagiye ntawe uri bumuhumanye. Mu Kirundi. Nitwazira koze ku batanzi ku bakunzi bacu bashasha karibu gutwe Seven Vibes mugire subscribe. Ukaburi kuri kino kiganiro taragira subscribe uyu munsi kugira ngo uyu munsi ube muri umwe muri famille yacu y'umuryango munini wa Seven Vibes bakunzi bacu dukunda cyane dukorera buri munsi hamba usheko like ndazi ko kiganiro zogikunda hanyuma uraza gushaka commentaire après bivanye nibuza kumva uza kuryohererwa uyu munsi nakiriye umu artiste umuririmbyi murabona tuye muri Seven Show Nikiganiro duha ikaze abaririmbyi duha ikaze aba entrepreneurs duha ikaze aba jeunes aba comédiens aba artistes bo mu bwo butandukanye kugira ngo baze dutere inkuru swat tuyage canke bamenyekanishe ivyo bakora canke baronka umwanya wo kuganira n'abafana babo aba artistes hage ibiganiro bituma baba proche n'abakunzi bakora ko barabumva barabona birengeye kubumva juste mu ndirimbo uyu munsi rero nzanye umukunzi wanyu Masaland urimvye w'umurundi afite indirimbo nshasha yasohoye araza kwituririmbira gato ya mugabo ku bakunzi bacu murabe two dukora ama live session hano hantu twicaye kuri stage sinze ko muza kuyibona ko muramaga amakamera hari hejuru gose mbwa tucaye kuri stage ya live session bisigura ngo aza kuvanga atugiriye live session iyo ndirimbo kugira tuyumve version yayo ya live Baravuga ngo hari abantu bakunda indirimbo zica muri studio n'izindi ndirimbo bakunda za live genre vumbi ryawe rimeze gute bitari mu bitaciye mu vyuma vyinshi ndakwakiriye master murakoze cyane kunyakira muri studio nziza cyane ya Seven Vibe njyambere kandi yinjiye njyambere ndayenzo tumaze amezi 6 master
ndayenzutse ariko nguma nkurikirana urabizi I know. ndi umwe mu babone b'imena I know. Yeah. Yeah. Anyways, uramutse abakunzi bawe uramutse n'abakunzi bacu bashaka ko batakuzi Mhm. kora kurazi ko umuntu abo nk'abakunzi ku munsi ku munsi Effectivement. ego Ndabukije cyane ndabahaye yambi ndabakunda ndakunda abantu bakunzi ba Silent Vibe kuko ninga muri TV zisaba abone bari smart ya bafite indero ya umva nukuri ndabakunda hanyuma ni ndabakumbuye nitwa Ngendakumana Ahmed Shabel Marial nizina abavyeyi banyise umuziki ucungita Masterland maze imyaka nka 15 ndi mu muziki bari myinshi ya mbona umusinje kwa yagira vyinshi muri ivyo mbayemwo muri ivyo nabayemwo no muri ivyo tugiye kubanamo kandi merci ya reka duhere ngani batiko abakunzi bawe benshi bakuzi muri izo 15 benshi bageze aho bibaza ati mbega Masterland ari hehe Masterland ari mu biki c'est vrai so indirimbo kandi wanashima indirimbo yakiriwe neza cyane gose nibaza ko bayibonye yes mugabo eske nk'umukunzi wakubaje ati master wahora mu biki wari muri business zindi wari wagiye hehe kugira ngo umare iki gihe cyose udakora umuziki même si ari 15 n'imyaka myinshi ngira wagize pause muri izo 15 wari gukora ibiki hama wagarutse iyi ni comeback yaje kubera iki iki kibazo kiri ampe vast kuko usanzwe nta mwaka numwe je mara ntasohoye indirimbo yego nta mwaka numwe mara nasohoye indirimbo ntumasohoye imwe canke zibiri ariko iyo myaka yose nibaza ko nzoyikwiza neza mu mwaka uza tuzokora event yine kuyicelebra ariko n'umwaka uheze niwo ntasohoye imwe izanje ariko narabonetse mu ndirimbo ya Kadike Google Mam narabonetse no mu ndirimbo ya Dizono turi kwe n'abandi baririmbyi tuyihagarariye novuga ko narabonetse no mu evenement atandukanye mu ntara hagati mu gisagara mu corporate events novuga ko umuziki nuko gusa kenshi dufise akantu ko gushaka ko umuririmbyi tumva kumenga no gusohora gusa mugo umuziki ujya ufise champ yagutse vast kuburyo umuntu muri ibyo shano kudasohora mugabo akaguma ahari notama ndazi kukurikirana Hollywood urabona barivyo ba USA yagiye afatumwa imyaka nka 3 y'amatune gusa nk'ubu babonye Lady Gaga nta muntu yaraherutse kumva ivyo cyane ariko muri Brazil yujuje abantu 2,500,000 abantu baje kumura miliyoni 2 n'igice mwumve neza abo bantu basumba ba mu ntara yose ya Bujumbura bone kubera ubarafise indirimbo nshasha na Bruno Mars mugabo yaheruka gusohora imiziki genre cyane yego kigiye umva novuga ko umuziki rero abantu bamaze kubigira umwuga kirese muri imvye gitangura niwe bakeneye ku masora cyane cyane kugira ngo kwanza agire indirimbo nyinshi agire playlist ariko nk'umu namye nabwiye abantu je nafise playlist y'isaha yose irenga indirimbo zizwi gusa bw'igihugu cyose hano hose nja urumva nk'izo zose ifoko ndaziririmba ifoko ndazikoresha ifoko amafaranga narishyizemo ndayagaruza hama mbone gusohora izindi nuvuga ko rero ariko urumuririmbyi amaklasi atandukanye klasi y'umuririmbyi gitangura abakeneye gusura ngo buri ku mwaka nka zine zigwira hama rero no muri ivyo maze kuba yamenyekanye ngo bakeneye rero kwagura izindi champ kugira ngo akomeze izindi angle notamment ma relation notamment ma stratégie yiwe ubuzima aussi kuko iterambere ubuzima birajana aussi hama rero je appareil ivyo rero byose navuga ati muri ivyo yamaze kugira amakora nko kuva mu kwambere baza gukora ibintu nka 6 kandi hari n'abandi baririmbyi basohoye cyane batazikoze rero umva umuziki mba ndahari naho nasohoye cyane mugabo aussi ubundi akeneye kuba bishasha vyanje rero byinshi muri couleurs zishasha couleurs za 2025 canke zibiye tugezemo natanguye rero iyo umufana avuze nti Masterland yazimye canke Masterland yarazimye ko niyo terme kenshi bakunda gukoresha mu gihe muri tereka arasohora indirimbo canke atagikora amahiti kuko uraza ari igihe umuntu akora hiti imwe zitatu ugasanga mugabo yakoze iyindi ntibaye hiti nk'izambere bo baca bavuga ngo yazimye ntibaraba bati peut-être ngira ngo ntiyaronse succès nk'iyambere mugabo ntibivuze ngo nuko itameze neza iyo babivuze kuri wowe canke igihe babivuga ndazi ko ashaka barabikuvuze ko kavyumana n'ahantu waburi wavyakira gute dufise ikibazo namye nsigura ahantu ikibazo c'ubumenyi buke dufise igihugu tubuze ama information dukunda kwiga kandi tugakunda kubaho tukafata ko tuzi tuge tuzi ko tuzi sivyo hama bikaje bituma rero
tuguma nyene muri ya basese yacu tukigumamwo tukabamwo comfortable muri yo sino inconvénient bice bitera ushobora nk'umuririmbyi akuze muri ivyo ari majeur ariko atera induru n'umuririmbyi afise indimo zibiri ngo petit ngo gute umunyeshuri mu w'icenda aza gutera induru n'umwana w'umunyeshuri mu wa mbere primaire umva ivyo naho namwe ivyo hurira ariko kubera twege mu Burundi ni ruvange nuvuga ko ta classe zihari ni classe imwe abantu ntibigira banunguruzwa niko ndagwa comparize mu ishuri irumva abantu ntibunguruzwa ntibashaka no kunguruzwa bashaka kwa kundi babona umuvyeyi babizi niko gusa abana batandukanyisha n'imyaka ariko umwana iyo akurikiwe arashavura ko ama privilege mwamwe ayabura natwe rero nko muri entertainment yacu abarivyi bakuze ushaka umenga ngo ujya mutoyi umufyonda kuri umenga ushaka agira kugire kwibere et pourtant muririmbyi byasaba kakura nyene ibyo arive ko aje no kuba umuvyeyi akure ibyo kuri amabandi bazi mu byabo donc uko kunde kudatandukanya ama classe rero haba no muri vya showbiz na muri media mwebiga promoteur niki birahari hariho ico kintu cyo kutifuriza iterambere y'undi ukamenga umufana ubwiwe answa ari muri competition mu artiste umenga ya 6 nawe yaronsanje ndayishaka umega bajya bakoga atambisha bya nanje ntibombera umva ni ico kintu kituma habaho gutegera imisi ariko nk'abarundi rero duhinduke tugire mind ili opened yugurukira iterambere ry'abandi kuko igiterambere ryahoze no munsi niryo ryanje no munsi hoze ndamwibuka akora mwibarabara dukora ama street quiz yo mwibarabara izuba rya mukubise nga yarirabuye ariko no munsi ndiko nkorera muri biro yiyo batayibona irimo klimatize 6 abatabona nga twajigumiye nimbeho umva n'amatara nacika n'ibintu bitimbere umva ntari nanje ubwaje ndanezerewe kuko uravyunguka ko somehow iyo bugikora mwibarabara umva tuba turi bajya munsi y'igiti kubera izuba donc nico rero matuguruke turika abantu bagire hama aba muri game nabo twige abo muri game twige tumenye ingene dukora ibintu tuzi kuko birababaje kuba umupromoter kuraza muri game kusitangura ibintu nabo udatahura bishe bigorana cyane mugabo ntiwanyishuye en tant que personne wavyakira gute nico ndatahura ariko ari kutamenya niko kwabaza ntivyaguca intege kumva ko eske nk'umusore muziki bazowakira gute ico coco kiragoye kuko tugire dufite challenge ya mbere je natanga kuririmba bise imyaka mikeyo cyane 14 ans ico gihe twakoresha amasede niyo moyen de diffusion yari hari ariko uyu munsi abana bivye tugezemo ama Spotify tuma views my TikTok uno munsi biko bisaba ko nkora ama challenge umva kugira ngo umva turagerageza tuvuga cassette je sinaririmba mugo nari ndahari cassette ko ni muziki ya Farias nari ndayifise mu cassette y'amakanda tuyanikire ngo yakanye gacaye ko tuyanikira igacika ukayifundika igaca muri televiziyo ikigeze hahandi waboha ikaca banze ikareka kubona ikabona iharenganye donc naho tugeze no munsi batandukanye mugabo rero je ndizira talent ndizira cyane ku buryo nzi ko iri adaptative ndazi ko ifise capacité nini cyane artistique ku buryo atajirination n'umwe yonsiga ivyo ndabizi muri jewe ugira n'Imana yuko ngira ngo watanga umuziki ukiri muto donc n'imyaka ufise ntabwo ari umwe avuga ngo ngo ntabura kuzibimeye umurenge urumva usanga nyine ugira Imana ugasanga ugenda uracarimwe uri deda warigeze master rigeze gutwara America de musicien sivyo ico gihe wumva ko warukire mu muziki somehow wari ndani nubwo ngira gutakura imiziki nyinshi yawe mugabo wari ndani abartiste babo bagenzi bawe cyo utagikora cyane bo bakubwira gute barabibona ko somehow uri wagiye mu byo sinzi kuvuga mu vyunguka kurondera amahera kugarutsa amahera ugakoresha canke babwira ati ngaruka kora muziki ndakoze umuziki baragucako sinzi icyo kintu ngene kiganiriye cyane ntokiganiriye cyane nabo kiretse mwa muri mu bintu biformel wasanga turi kutavuga nibindi kandi nta artiste ikiza bibaza ko je nabihevye kandi sinubisi kuko benshi mu bo dukorana bazi ko imiziki myinshi barazi ama production muri studio benshi bazumva baba bizi ko zihari niba ntibuvuga ngo wabihevye
kiretse yuko umwe wese ngaha nibaza ko ni ya ngeso yango yashake poswa nico kiba gihari ntavyo yumvira ko cyane ariko benshi barazi ko mfite imiziki myinshi kandi igezweho kabisa igezweho abandi nabo barazi capacity mfise abandi nabo benshi ndibaza ko bazi yuko ataho noje kubera ko bazi ko biri mu maraso benshi babizi kuko ari nk'abo twatanguranye kuva kera bazi amakapasite mfise bagati ujya ntiyagiye ntaho yoje ese handi ufite na master music utari gukora umuziki wawe ukora imiziki y'abandi bantu ubu muri muziki somehow anyways hariho wavuze ikintu cha chacun pour soi nibutse ko hariho groupe ya promotion de la musique burundaise I guess yabaye créé na Elsie undayirimo mugabo ngene just nigera mvuga abantu ndakurikirana nkabe ngene biriko biragenda uri mwana bakunda gutanga ama intervention cyane ku masuja akunda kuhabera ariko akenshi ari kindahagira akunda kubera impari ugasanga abartiste akora tukanirayo sore kubivuga nubwo abiri muri groupe y'abasani mugabo harabatukanira habahanurira nayo abafashanya bahora babona bisohoka yavugiweyo okay hari n'umuganige mu gice gufashanya mugafasha ko umuntu ari mu bibazo mwareka tuje kuri iyo partie gihe hakaja mu ishukamirano canke kuja kuburindira umugenzi wawe muri groupe y'abantu barenga ibumba amajana abantu 200 barenga biga bintu eske uriko uraraba nk'umuntu yigeze kurongora amikali eske urabona ko hariho n'ikintu ciza kuba basora amarangamutima yabo ahubwo ati master wahaye urumva canke apana ko umbabaza nkagira nka msi ntara kimwe cabaye ugashaka kwafata nko kwavontera mu bara ahubwo atumviriza biga ibintu birabishe bagize ibintu by'ibirofa nkabivuga eske c'est une qualité parce que des fois hari igihe bari kate n'igihe bari defo ko hari igihe rero kuvuga ikintu kibi ugasanga umuntu murahuye ntumuramu canke canke ugasanga ndabiswari abantu batwiza baduhuze ivyo bintu bive mu nzira zigo zihave kuri wowe bibona gute jewe kuri jewe nanje cyambere ndakunda ko habaho amakadre aduhuza ndibaza ko nanje muvuganira kuko nico kintu cyo navuga cha ignorance canke inconscience sometimes bigiterwa nuko abantu batabonana kuko ariyo n'ukuntu usanzwe kenshi ndakunda ko tugira turonka cadre nyene duhuriramwo kubera deja niko navuga ati ibintu bijanye no kudahura biratwikira gukura uko ahantu nkona nagenda raba mu bindi bihugu hari amakadre menshi usanga barimvye bahuriramwo akaregura ibijanye n'umuziki akagahanurana kuko n'igihe habaho kurengeranira imbibe ariko ugasanga uno munsi abarimvye iyo habaye ikibazo bacha basimbira ngo muri ngo onapo n'izindi ngo bagiye kwitwaranira ariko ikadre nk'izo zikomeye zobahanura watubigerera kandi kandengeye yego yandengeye akarimbi ati okay ingo rero wowe n'iki ibintu turakubujije kuko niba nabirenga ko tuzoguhana muri kadre kadi familial kandi irega bijanye na social y'abartiste bijanye n'ama regulation y'amategeko niko cyo gufashanya byo bikenewe byanakenewe cyane kuko no kwigishanya kuko mva nakubwiye ati tufise ikintu shaka poswa usanga n'umuntu iyo menya akantu ashaka ngo kabakiwe ko nakiwanje akabanga kanje mugabo nibiza ko amabanga tuyashira hamwe kugira ngo industry ikomere kuko no munsi niba ukomeye wenyine mu artiste umwe bizo kugura kugira mwana bigira abantu nawe utera imbere kuko ugiye muri village wanyu ahantu hari inzu za mitego gusa ugoshira villa ukaza utata n'imodoka yawe nziza ya marque nziza cyane nuvuga ko agira igihe bakugiraje ruzinyinshi ko bavuga ati nuje mu muntu asamatara wenyene tugira dufise bashabaza baca insinga canke bagatega mapine yawe imisumari byose birakora donc ni mpamvu ari byiza ko tudugirira hamwe bituma n'abakazi kakorohera kuko usanga hari inkingi zikomeye zishobora kugufasha no gukinga le tempête iyo ubwato ari bumwe mu kiyaga umva ubwato umuyaguje buriro mbwa bwinshi bwose buraprotejanya intensité ikagabanuka donc hariyo icyo bifasha no ndavuga ariko platform nkaziye zo kuganiriramo ni ziza ariko kenshi zikunze kuba zitagira ama orientation ari clair ugasanga
abantu n'ugutera inkuru gusa abantu gutera Yeah. inkuru gusa canke n'ukwidoga gusa Mm. iyo baba basi je bankende ko habaho ibintu biri fluctuer Mm. donc bishobora kuba bavuga ati ama objectif dukora ama action dushaka gushikako ku buryo après un moment donné tubona umwimbu ariko nkumfashe ari ama groupe twari turimo za 2016 bitwidoga ngo umuziki w'ubundi ngo uzotembere ryari ngo bisaba iki ngo utere imbere tugashika no mwaka tukiri muri icyo kibazo umva haba harabaye hota Yeah, est-ce que bon je muri groupe navuze ko ndi ngombwa mbona ata muntu muhora mbona bashwamerana canke bakirundi mushamirana na masterend est-ce que abantu abari bose murumvikana bari byose turumvikana yeah sinzi ugerageje kuraba abaririmbyi bari muri industry y'umuziki muri industry kuko si bose non plus uzi abo uzi est-ce que bose murumvikana canke hari abo usanga hari ibintu vyabaye muri pase bikanka kuhava cyane jewe abaririmbyi benshi muri rusangi kuko muri rusangi je mfise umubano mwiza n'abaririmbyi kuko ndi umuntu kenshi biye abantu bapfa ibintu n'abantu baguma bari kumwe cyane bavuga ngo ababifanga n'ababisangiye je naje kenshi abaririmbyi duhuzwe n'ivyo n'ama initiative duhuza tukabonana nyine bikenewe umva bituma ata bintu by'imisaku usanga twahuriyemo kuko mva ndavyirinda usanga nyene ndi busy cyane n'ivyo ndimwo hama tugeze kandi duhuriramwo tugahura kandi wari wese nkagerageza kumwereka nyine umuti nkamukera umbonye wese nuvuga ko muri rusange rero bimeze neza kirese ko atamungu buri sato mungu buri sato hariho nyene nawe bishika nawe ugerageza kubana neza nabo ntibikunde ugasanga hari kubera nk'umuntu wewe akwanka atakuzi abo nuko yakako nkahoze nje ngumana akabona ngo kwiye TV nje ngo happy kayishima umva umwira ngo yishima ibaze nk'umuntu urishima usanga aba nk'ukindi gihugu aba nk'u Rwanda aba nk'u Tanzania bijya arishima ihauka ishima gutura mwamaze gusangira mumaze kumuyagisha ndabibona ngo ndabona ndabibona ko ngo karaba ngo kuntu ibyo rero byasho gushika gusanga umuntu onde zanyu nizaho frequences zanyu nizahuje kumure bira mugabo ntaho sinavyumva cyane reka tujere ku ndirimbo yawe nshasha yitwa Matata hari indirimbo hari ikibazo ntakunda kubaza barimvye ngo nihe wakuye ngo inspiration ngo ngo wari uryamye ngo wese wandikiye muri studio ngo wese ibi nibi ndakibaza ko mugabo hari indirimbo uzumvije uvuga ati indirimbo irafise antuki umuntu arafise impamvu yaririmbye kuko c'est pas za ndirimbo tumenyereye umukobwa uri mwiza sana yitekeye ibi nibi ni indirimbo wumva ko irimwo umutima duha naciye niyumvira kukubaza ati eske kugira ngo yandike vyavuye kuki eske ni histoire yawe yakubayeko canke ni histoire ya y'umuntu muri proche ou bien tu t'es inspiré na histoire iri y'amaka général canke gute vyagenze kugira ngo wandike indirimbo nk'ijyane ko si indirimbo non plus menyereye kenshi wandika wakoze cyane hozi nakubwiye ko si imiziki misi muri studio ariko narifuje ko ariyo mpera ko muri no miss inze mu yindi nzira kwanza une variété donc itandukanye nizo nkora aussi indirimbo numva ko nenkine ko yosohoka kugira ngo ubutumwa ndabutange nduhuke nanje kujye dukunda kwishura ngo ninspire ngo kundi umuntu nabonye ngo byamushikiye oya na inspire kuri jewe nyene ibintu byakubayeko ni histoire yanje ni histoire really true story niyo ndirimbo ya mbere nanditse nshavuye cyane nanditse nshavuye ngira ngo n'amarira yagiyemo niko navuga n'amarira yagiyemo ntafinuka neza mugabo neza ko iyo degré yoba yarabaye canke yaregereje wari wabaye kuri level yuko ushano no kurira hama ndafata umwanya ndandika niyo ndirimbo nanditse amajambo menshi cyane gose indirimbo nanditse ni buri nko ku mapage nka 20 really canke 20 30 ou plus really ego anu yanditse wari mwite happy ego peut-être ouais maybe kuko
biraruhura Yeah. biraruhura ushumenga ari umuntu bibwiye usohoye ibiri ku mutima. abantu bakoze basoma ma journal personnel barabizi Iyo wanditse uraruhuka. nanje rero nanditse ku mapaji menshi cyane menshi gose ago no gutriya rero ntore ibyo sishyira mu ndirimbo bitari personnel cyane byangoye kubera saba ko ntora histoire personnel ndey réduise ibe global ibe y'abantu bose y'abantu bose byarafashe umwanya muremure hama iba n'ingoma yangoye gukora techniquement kuko numva shaka ko iryoha kandi CGI iragoye kuryosha kwera ibintu birijije niyo by'abantu batarabana beza umva ibintu by'ibyo bakoze kuvuga ngo byo kwidoga kiretse ko jewe message principal mu ndirimbo ari gutanga hope gutanga icyizere gutanga intege gutera intege abantu baciwe intege abantu bihebuye abantu bahebujwe b'abantu nyine bahojese nibo niyederesa ku mugabo nanje muri bajya narishizemo kuko muri urugendo rw'ubuzima urugendo nakwiye ko myaka hafi 15 mu myaka 29 nkwije nimba ni intuze ni umwanya muremure namaze muziki nzi umuziki ibindi bishi ndiko ndavyiga nkuze ariko muziki niwo nagize nahaye priority nahaye ubwanda nahaye ubutuganje amarena muri ibyo bintu rero iyo story ndikuramwo turakora beat ya mbere indumva birabishe nashaka beat abantu bashaka no gutamba ibaze ibintu bibabajiye ko bashaka kubitamba kuko sinashaka ngibe ngo ibe yine slow cyangwa ngo iba yagahinda cyane wanse kwishanga amaranga mutima muri beat twe tuyashaka twebwe arimo umvise muri melody tunayumvirije turire birimo muri melody byukuri umva ko iri melancholique donc harimo akantu yeka kagashavu karimo akantu kagahinda kandi muri beat itambika umva byasaba rero makombinizo menshi ya kugira ngo dutore icyo kintu gitambika kibabaje kimwe expression kiryoshe byose bijamo twakoze rero beat 6 amabeta 6 nayifayije turakora kandi umve kandi maze ibisi muri studio tuyikoze kera tuyikoze nka 2022-3 ariko twasohoye twayikodinze n'umwaka nyene twasuye indirimbo tukayibika ageze ko tuyistora tukayihenuvira kandi tukayijanisha n'ibigezwe muri mwanya navuga rero ko ni histoire nko bajije iri personnel niho yahavuye la flamme yo kuyidevelopa kwa uvuze ko hari amajambo menshi atagiye muri indirimbo ya 3 minutes 4 minutes ibana 3 minutes 3 minutes 45 hava presque 4 minutes woshobora kutubwira in summary ivyari bigize ayo majambo tumvise mu ndirimbo ayo twumvise mu ndirimbo amajambo abantu barashobora kugenda bakayumviriza ayo batumvise ari nkiyo nafuse ari nini nafuse kuko mva ari abantu bumvise ino ndirimbo yasohotse mu gihe sinzi byahwahanye abaye coincidence ari muri bavuga ngo yandirimbye mu ndirimbo bivuze mu ndirimbo nyataka personnellement jewe indirimbo nta ndumva indirimbo na Dr Nkuru ikiganiro niko nakora abantu bacumvirize batekanye nshaka abantu baza kucumviriza bashaka ibintu by'ama beef bacumviriza batekanye jewe niziye ngaho kwa Hozi maje kwiexprima umva kandi donc I'm not responsible na nivitahura wewe ukaturaba ariko gender responsible nivyo nza kuvuga iyo ndirimbo bandirimbye nta numvirije nanumvirije kubera mazigihe avec imyaka reka gato abantu bakuzi barabigana bya barazi kugwa amaso sivyo rero umuririmbyi yavuze umuririmbyi ngo agwaye ijisho rero kora ko abantu bazi ko ari wowe agwaye ijisho cyo bugati uyu ni Masayende yaririmbye nta n'undi rena bavishu ya umva vishu wewe umva biri grave gawe nzavu ukuntu yabivuze antuka abantu bazi ko agwaye ijisho cyo bugati uyu muntu ni Masayende yaririmbye umva rero I don't know navyumvise abafana babimbwiye yaririmbye kuririmbye tugire gute yaririmbye ibiki katuvyumviriza hama rero reka tubandanye tutaje mu kiganiro cya matata nta bintu twakumviriza wavuga ko byahuranye na constance yo yasohotse mugabo
abantu bashaka kwiyumvira yuko ngo noba nayikompoje kumwishura. nayishura nabababwiye mu kindi kiganiro yuko jewe ntofata ndirimbira umuntu kiretse Kristo Yesu niwe nshobora kwandikira N'umukobwa. indirimbo abakobwa nabo abari entertainment n'imbanje hare na niba biri perso Okay, yeah. ndabaza kuri iyi ndirimbo umuntu nyine nayifatiyeko ku buzima bw'urukundo ariko kenshi usanga ari ibintu biba inspiration vyaje nyine si tukaba trending zihari Yeah. ati nibihe abantu mu rukundo hagezweho ibiki Yeah. nimba hagezweho ama deception ibintu cyo tukubitaramo divo iyo ndirimbo nayikoze kera iyi matata twayikompoje muri 2023 niko ntihenze 2023 igihe nsora mafu zari ziri kumwe ziri kumwe ariko nabagiye ko nashenda yameliora kugira ngo isohoke ifise qualité ya 2025 mugani indirimbo imaze imyaka 2 muri studio irenga video yayo twayikoze muri juillet 2024 niyo twakoze na John Lar kandi yashaye yimpaye kera n'iziri project yagira twakora ntarasohora donc ntari umuntu yo kwitera gateka ngo naramuririmbye ngo nafashe umwanya ngo ndamwandika ngo ndamwishure vraiment ntawe nandise nishura mugabo histoire nafuse mbe ndirimbo ngenda yandika harimwo umuntu nashaka kuvuga ko umwe kuko indirimbo yanje matata navuze harimwo abantu bambanira umva ngo usumuririmbye ko muri ivyo ntombanira ndashobora kumbanira muri mwa bambanira harimwo nk'abantu usanga bavuga ati wewe ndafise gig wewe wenda wayimerita ariko kubera impamvu iyi ndaguhevye inzanyo abo nibo bambanira ariko harimwo nabo tugendana bangiriye nabi umva nabo nabandi harimwo donc harimwo abagenda gukira kikwiza mu bigeragezo barakwinyegeza mu bikugoye bakakwararaza amaturufu donc harimwo kategoriza abantu benshi cyane ndagiye ndavuga nagiye ndiyumvira ko bani ibikomere mu mutima ariko muri abo rero harimwo n'umuntu yagiye kunyagiriza andemeye ikintu bishushe mu buzima ikintu gikomeye cyane gikomeye iyo dai nayishizemo n'abati n'umuntu none indemese ntibishushe nyagiriza icyaha kibi umva no muntu nawe nyine navuze ko iyo histoire nayishizemo ariko nabati no bazova indirimbo yanje bashaba yatribuwa umuntu rikanda igire general umurongo uri mwe nakuyemo rero umurongo uri nakuyemo ariko wumve yuko navyo nyine ari ibintu bikomeye cyane byambaye ko navyo nyine kandi nibaza ko Est-ce que indirimbo wayikoze harimo na therapy yiwawe umva deja uvuze ko harimo ibi agusuka umutima wandikanye umutima ntiwandikishije gusa ntoki gusa kuba utashize muri iyo partie alors que yari partie yagute bikomere ntubona ko somehow wiyimye iyo therapy ikwiye kubera kwanka ko abantu bazoyakira ukundi kuntu bien sûr ari cyo mpomba kuko ntago bino bikorwa dukora biri selfish sino iyo bari ikorwa cyacu gusa nosohoye ndagisohora nkaza ndashimiriza jenyene mugabo le fait ko twati ko tarikora ngo bibe konsomina nisi yose abantu zo tuvuka muri nuzeye ndirinda kuba umuntu wisaku vraiment ndirinda kuba umuntu wisaku uko yimba umuntu wisaku ne kuba naragiye nkavuga kabisa amajambo menshi no muntu nakona kubwira nkavuga ibintu byinshi cyane ariko wowe ubwawe urazi ko ari imisyo twafuse wowe nyene twakoze ivuga iyo histoire nyene umva niko kwirinda ibintu by'ama polemique adakenewe kuko imisi yose manzi ikintu natahuye kimwe mu buzima nuko je ndashaka kuzanga hari umuntu ufata ugitanga kuraba emission we akavuga ngo ugiye mupita ngarabesha ngo nivege avuga ngo bese ngo nubeshi gusa nkamfa kumviriza yaje kumviriza naho novuga nano ku-exprime umutima wanje niyugurura nkavuga uje muntu nazo bitahuye nazo vyemeye donc aho cyaba ikibazo rero shuko bitakeneye ko umuntu asigura ibintu byinshi mu buzima kuko wabisigura wareka abantu bagarda version bashaka ariko pour une fois et pour toutes baza ko abantu bashaka kumakinga clear iyo ndirimbo bamvuzemwo ntayo ndumviriza nk'ipimanga iminota ngo nambari 10 ningahe urumva je numviza kuko nahisemo kwinjiza muri jewe ama energy n'ama frequence ari positive gusa nivyo nahisemo mu buzima bwanje bati ibintu byose bituma ngwara bituma ngira depression bituma mbabara bituma
ndara ntaryohewe canke impekenye bisaba ibintu ndabihevye nabuze biri mu mafaranga nzobiheba nkwikire ibimpa amahoro niyo we pafu principe yo nahaye kuri kindi mpamvu n'indimbo nk'iyo cyo kwitega amatwi yanje kuko ishobora gusigamwo ibintu apari bikomera gusha kusigamwo ma onde mabi kuko satani tege spirituel maturataro yuko satani akora mu bantu satani akora mu bantu kumbure n'igihe abaciye muri umuririmbyi kugira ngo jewe ndestabilize emotion zanje azidestabilize gusanga wowe yibaza ngo yakoze umuti ariko yabaye umukozi wa shetani wibaza ngo ukaza ngo wakoze umuti ngo ndatwise kabisa ngo ndiyishe uriyishe bien sûr umugabo wewe wegezekise plan diabolique nimba mutwegere rero tubazo tukwitahura ivuga ati ibintu ndabikwefye cyane ariko po infana ndabivuze kandi n'ubwa nyuma nashaka nsigure yuko abantu bavyumvirize ko batora hano muri kino kiganiro jewe ndumuntu umuntu ibintu yavuze muri yo ndirimbo nibyo yavuze mu buzima bwiwe bwose yagira avuga ahantu hariya sivyo jewe umuririmbyi umwana wanyu muzi nuvuga ko n'abandi bantu banzi bagenzi banje bose bo hafi barazi ko ubuzima bwanje buri clean barazi ma focus mfise focus yo kugwana n'abantu sise focus ya majalousie nguhanaka ngo yagize ikigashise kuki anegeze kubwira umuntu umwe yahozi nabagati iyo wandi umuntu imvi ari egoist mu Burundi nta muri vyinonga yonciyeko na numwe no umwanya ngo anampemane kuko mfise ibintu byose bikeneye kuvyo gutuma jewe ngwana muri vyose yoza haba mu strategie haba muri talent haba muri technique ya production yaba mu gusohora indimo nyinshi yaba mu kuri ubujagari no gutegana imitigo byose no bikora ariko kwera siyo mission nahawe mu buzima siyo mission Imana yandungise mu kuyisete genda ugume ugwana ikibanza cya mbere kuko wakigwanira wareka azogira igihe uvako azogira igihe upfa azogira igihe ugenda haza abandi niyo mpamvu nahisemwo reka mbeho jewe reka nkore ibyo ntiza gukora bimo amahoro ivyo bishe bintuma ntagira amajalousie ntabimbiye ubuzima bw'abandi bantu hama rero n'ikindi kintu naco gituma mvuga ati uyu umuririmbyi kumbure Imana niyo bishaka azobaho igihe yikreha ibintu vy'inyigije yindi tutabona twebwe nk'abana b'abantu ariko umuririmbyi usanga mudahuje ikintu na kimwe atanzi ya piste do concurrence nimwe muhurira ko ni muririmba mudihumwe ni muririmba ni mufisa abafana bamwe ni mufisa amakarita amwe artistique canke y'ibiki nta kintu na kimwe cyo tuma habaho ibintu bituma habaho jalousie umuntu ngo bagere kumugirira nabi ibyo navyo niyumviye nibaza ko icyo ntegeze gukora ndazi ko karma kwisi ikintu gikomeye niza gukora kubiba imbuto nziza mu buzima kubiba imbuto nziza mu buzima kuko nzi neza ko nanje nzo zifungurako mugabo ndazi ko ti fin de fin umuco uzoboneka Imana yiclare kuri gwabwi intebe umuntu deje ariko arakumviriza ko uravuga ngo bakora ikintu cakumarse kandi cakubabaje ku bantu atari kwatahura histoire ariko avuga umuntu mugabo uwo muntu n'umuntu mwese muzi n'umuntu murivye mukunda wanashima no mugenzi wanje jewe niwe nzi yarimvye yondere kandi niwe yashinze intahe ko yakorewe ikibi bamuhaye isumu amara imyaka myinshi agwana n'isumu arabivuga mugabo hagiraho anabiririmba mu ndirimbo ko uwamuhaye isumu ari Masterland haba Masterland nawe kuri bamumva ariko aravuga indigambo nashima bivuze mu kiganiro ko sinzi kandi wabivuze ngaha nawe arabivuze kuko ubona ko ziganiro nawe turagifuta yego nigambo uvuze version yiwawe kuvyo byavuze mu myaka yose ko Masterland aratanga isumu bya no murozi ibi n'ibi nawe nyine yavuze kuko jemaze kubana n'abantu benshi je nabaye wabizi je mbana n'abajene nka 10 bajene 10 je ntunga abo ndabafungurira abo bose katari mwe yagiye kuvuga ngo namuhaye isomo nivyo nagenda kubaze nivyo afite nivyo nagenda kubaze eske ni kubera iki
mu bantu bose banashima bagendana nawe kuko umva agendana n'abantu benshi bafite abagenzi benshi yagendera abantu benshi ni kubera iki muri abantu bose yadoma ko ngo ati ni Master Ndi yampaye isumu atari abandi bantu atari Mona atari Dramati nubwo nabwo bafatanye bafite ibintu bapfa atari naka avuga ati ni Master Ndi yampaye isumu hari ikindi kintu mwapfa bwa mbere canke hari ikindi kintu ngo jewe ivyo akwiye kumenya akwiye kuzitomora ko abivuga yinyegeje mugabo mwese yabibabwiye abantu n'abatebibwiye nibaza ko abo muri entertainment ariko nta mpamvu sinjena ko atabwingira directement sinomenya ngo impamvu ni imva nanje ni kubera iki bivuga narakwafronta bakubwira ati ndabizi ko ari wowe tumaze igihe kirekire kandi nibaza ko nanje aho ngeze bizogorana ko tuyaga ko kera navyifuza ariko nibaza ko watavyo nkeneye navyo nkeneye reka isi bimeze uko nyene ubifata kari ibyo bifata uko nyene bikipinga bigumize uko nyene ambonye azonareka kundamusa ubundi navuga ati jewe nzojajinga ivyo niboneye tubane neza niho ubuzima nahisemo umugabo ndashima Imana yuko muri benshi bigiye ariko murabaririmbyi muhurira ku masena amwe Master muhurira turahuriye n'Igitega kuri concert imwe n'ubundi vuba tufite n'indi concert zohuriramwo muhuye ntibiri awkward ntibiri bizarre ntituvugana n'umuntu ntimuvugana murabaririmbyi mwese kandi maze igihe mwese muri industry nta yambu nta bite ntituvugana kandi nibaza ko jewe muri carrière yiwe ntitwabaye abagenzi cyane mugabo turazinanye kera turakoze ndibuka nagiye Ngozi ejo bundi mu journaliste yitwa Longe ikambwira ngo Master ngo kandi ngo ndibuka ngo uriko nguransorora ngo mvuze imiziki yibye muri rimvi wowe nta bibazo ntavyazi ntibyavugiye muri media ati we ndi tutuzana ubazana bakwe n'umukobwa bari mana ikera je cyo gene narisha amafaranga ya promotion ndavyibuka mu kiganiro cy'aba dimanche munyuma naje no buja namukoreye indirimbo Indonyi Record n'iziri yakore muri Master Music nitwe mugaje nagerageje kwumvira ati noje hariho proximity twagiranye yo hafi nabuze igihe turabaye abagenzi bari hafi cyane kugira ko watakaje ikintu oya ago kuryo no kumva yuko habaye izo horasyo zo guhana ibyo bintu byari umva aho byahereye kuko Jesse wowe ndibuka yigeze kuba aza ko je hano naba inkitangwa Master Music 2016 naba inyuma rupangu rwaho nakorera kuri studio ndibuka baraze cyo gihe kuri studio n'abandi artiste benshi bari benshi kandi umva yuko jewe abo artiste twasangira kumva kuri studio ntoreka abantu birigwinza kandi bariho bateramiye muca musuma mu gateka mugafungura natijewe ati umuntu nta cadre nimwe je mbona twasanga ingetri babiri nta narimwe cyangwa ifana nta narimwe no muri iyo misisi waza sinaza ko sinuka neza ko yaradometse ngo ni Master yabimpaye cyangwa yabimperenga mugabo urumva ko nta musi numwe ni kibazo gikomeye n'abartiste bandi icyo gihe haba hari ba Double J haba hari ba Ami Pro bataratanga gukora ibiganiro haba hari ba Chris Busy ba Magic Soldier haba hari kuri generation ya kera ubonye ba Shilay Diva ba Titi Love bani muri epoque 2016 ba Miro Team bose turasangira ingena naba nasubye cyangwa nabo bo ntivyawutarangije nabo kugira cyangwa baragira ubwo bavuga ati nakazoduha ni barahaye bose kandi nubu hari umwe bakiza dukora dusangira uko nyene urumva hari mva abantu bavuga ati ari ibintu je nafite bakashibaza umenga ni imitwiko mugabo hari abandi bantu b'abagenzi nkawe ndazi ko umugenzi we cyane kuburyo utovuga ko ijya ari imitwiko wowe urazi ko atari imitwiko urumva hari n'abandi artiste bari hafi kumbure yaganije cyane bakumva ko atari imitwiko jewe wumvise ko atari imitwiko wowe deja ari wavuga ati wowe bagiriza ko wabikoze kumva ko ariko bivuga nyene biri serious si beza shaka si suba ngo gashaka kudugira ko ariko bivuga nyene nkomengana ikintu nyene cavre cabaye nebimenyetevye nebimenyetevye cyane est-ce que nshaka kumenya umunsi ubimenya ko ari biri serieux ahantu wari uri wavyakiriye gute est-ce que waragamira sinzira est-ce que waramwandika mu bwati mbega ibintu numvise ni biki zagenze gute natahuwe n'ubu sinabitahura nk'uflu nabinatahura kuko muga natahuye ko mu buzima atari byose bisaba ko dutahura si byose dutahura kandi natahuwe n'ibindi bintu biri deep shambwa birababaje natahuwe n'ibindi bintu biri deep mu buzima sanga hariyo n'ibindi bintu by'amaoha inyenyeri dufise canke marimye dufise kuri twebwe
ashobora gutuma ari umuntu kanaka mutuva muhuje bivanye n'amafrequence mufise ari different ivyo birashika usanga nyene hazoboneka ibintu nyene bituma mudahuza mu buzima nkuko ushobora gusanga wakunze umuntu muzokundana ariko ugasanga ntibizopfa bikunze ko mukundana nyene bivanye n'ibirere n'iki ariko novuga ko ubu je ndi amahoro kuko ndatabara ko mu buzima hari ibintu ntatahura si byose ntahura birimo n'ubuzima bwanje si byose ntahura sinzi gituma ndi inzobe sinzi gituma ndirimba ari gituma ariyo ibintu deep baravuga ngo wariyambitse ibaze vraiment byose n'ibibazo biteye ndavyibuze baragowe no ntundi kera sinzo benshi yango ngo wariyambitse shara bavuga yakuzimba kwera kuba nkiri mu bebe niyambize ndi nkiri mu nda so umva ari impamvu ari n'ibindi impamvu nyine bitovuga mu biganiro kumbure tuzokora ibindi biganiro biri spirituel nkabasigurira ibindi bintu nyine bituma haba ivyo bintu mwene ivyo bike muvye natahuye kuko nakubwiye byinshi natahura mu biba ku isi mu buzima bwanje natahura kandi ntagira amafaranga ndabitahura kubera ibyo tubana nanasara uva rero ndabyumvise nkumva ngo byavuzwe ituma niko ndabivuga rero fana bavyumvise mu ndirimbo bumva ngo bakavuga ngo masende ngo nivyo ngo ngadi ivyo bintu jewe abantu b'Imana ivyo bintu sinzi naho babikorera nkumva ivyo bintu byo gutanga amashano jewe ntashano ndarya na rimwe kuva nkivuka sinzi ngo bagivuriza hehe nta niryo nivyo ndatahura deja ngo muri ganje muri ngana natahura n'ivyo birimo mugandazi abandi bantu baririye ibintu bifamiye wanje bavuye bagakira n'ubu ndafise abana muri famiye bariko kuvura ngo bari amasomo numva biba ivyo bintu umva sino bidina yinga ngo ntibibaho kuko ndazi ari abantu byahitanye ubuzima bwabo n'abandi bantu barokotse bakaruka koka kucobo bagira bibahitane bagavuga ko je nkanje kuri niveau y'imyemerere mfise standard yo kwiyumvira mfise ndibaza ko icyo bintu ndabirengeye cyane ndarengeye kuja gupfumura kugira ngo ndonke ikintu kugira ngo ngire nabo umuntu kuko ndazi neza mu buzima bwanje ko icanje ari icanje ndazi ko umuntu iciwe ari iciwe shaka hozi wowe ndakwanki gute ivyo Imana yakwandikiye nibyo navuze nibina n'ivyo muri ndimbo yanje matata iyaguteretse agati kateswe n'Imana ntegerurwa n'umuyaga ivyo niko bimeze nimva rero umuntu wa mbere atahu iyo filosofi kuva kera kuburyo nanje byo nakoze mu kazi kanje nahuye n'amajeruzi abantu banyankishije abantu bangwanije abantu banyugariye k'imiryango mugabo nkabona ntibyakunze nkabona tujye mu nti wewe nduzo kumva no kumvyukana wewe ndaguhejeje ariko bwashaka mugahura ahantu mwese bagiye kubahemba amafaranga amwe canke muhuriye ahantu mujanye ama proposition yiwe bayishize hasi yawe yarenganye donc natawe yuko mu buzima rero cyawe gihe ni mpamvu rero jewe nk'umuntu abe kambwira ngo wagiye ngo mpange w'amahishano mesi zibati warihenze deja ku muntu kuko iyo unzi jewe uzi woje wendi ni wari kupima no kuvuga no kwisho kintu uri kuvuga ibindi bintu sindi parfait no marayika ndashaka kubya utundi dukosa no korera umuntu nk'umuntu nyene ariko kugira ngo uvuge kijya no kutanzi ni gutanzi kuko nanje mfise n'amakuru ko ari n'abandi baririmbyi nyine bashaka kuba nabo nyine baragiye kungira nyine muri ibyo bintu by'imwe mu mbi ngo ubuzima bwanje bufe carrière yanje ife babigiyemo benshi nuko gusa atavyemeza mbafise ni amajambo numva nta bintu byagiriza ngo nivyo nawe ndakuzi mugabo harabona numvise amazina mumva numvise amazina disindasi urumva uzana imitwe ikomeye apana yoroshe urumva mugabo nkavuga ati Imana je nkingira ndasenga ngo torete Imana ukuri nkingira imwe mu mbiri nyinshi nkingira umfashe ntambuke ndadishe nko hagati nyine ngende nshikiyo ngizo ubukozi nkabona ndatasha Imana wakoze ni uko nibereyeho rero nukuri anyways mana we indirimbo c'est vrai yarakiriwe hama bavuga ngo nta buzz bambi ibambi iba nziza somehow ku artiste iba ari nziza kora kuragiye kudugereza indirimbo indirimbo yakiriwe neza atuka uravye ukuntu amaviews imaze kugera ko imaze kurabwa cyane eske ni kubera ko warimbanye maranga mutima canke ni kubera ko ngira ngo
hari abantu bumvise umenga harimo inkuru zindi zo kuvuga ati kujya kunana kugakunda kabaye kafuye okay. jo abantu baramaranye reka tuje kuraba canke ni kubera ko harimwo umuntu abantu biyumva ugize ugerageje kuraba ama feedback yesko n'abantu biyumvamo mu ndirimbo canke ni kubera ko harimwo induru biragoye gutahura byose nukuri umuziki ntibisigurise hoze kuko nimwe kugira byose nabyo ndahura bari igihe tugira abahinga bise ngo twisigure mugabo tuvyose kurusha izindi turabeshe je nasinga indima yitwa Smile yende marayikunda cyane mugabo rushe nayo bazi Smile ni original zo muri Haiti umva nairungise hari n'abantu banyandikiye bari za Haiti nyene baba DJ banga ati ndimo turikunze cyane gose umva mugabo hari barundi batayizi ko yanasohotse umva kandi bari ngoma nziza no donc nuko rero sinovuga hanige twicara kwati okay ndagiye rero kuri TikTok hagize tendance imeze gute trend okay mapa yigutamba naye okay bizo gashira imitwe yose wayiteze bayiteye mugere ige rero y'indirimbo gusa kintu ndayiziye ko ndayumvamo ndiko ndayumviriza iririmbye no muri flavor z'abarundi batahura abarundi bakunda ibintu nyine biri promotion ibintu by'amakwaya bimenga ni gospel donc biri mu ko turi igihugu cabaye novuga education yacu ishingiye mu kwizera mu byo religion surtout christianisme umva bajya ba missionnaire baje kutwigisha nyine bya colonisation nico bashingiye ko cyane impamvu rero n'ivyo twege dukora byinshi usanga Imana ariyo dushira imbere umva no mu biri imbere rero kaje kaya kantu bakumvisemwo birabakwega cyane bavuga ko nako kadimwo ariko sinivyo byarafashije kuko ntahonja kubiganira ntibimbaze ngo yirimbiye umuntu batwaye sinirimbiye umuntu naririmbiye abantu mwebwe nyene bo batura nibatwa kindi kintu gira gituma jewe urumva histoire yanyu n'ugenda ndayizi mugabo si yatumye nkundiga ndirimba kandi ndayumvirije atwaje ndakwandikira kwandika indirimbo iraryoshe je urinze ubona nandike amataka indirimbo iraryoshe ibiryoshe vraiment indirimbo yanditse neza hama umuntu wese ariyumva kuko nta muntu kuri iyi si n'umwe adafise abantu bamucinze adafise abantu bamugwanije meruka kumva ruzaye nkiye precision yawe nkijya kuri sabwe ahora beshe sabwe ni wambwiye ati master ni sawa bona ubusabwe cyari ya mbere vraiment ugambiye ko nsinzohinduka mucukunda sabwe sinzoduka nari umwana iciza nyene nari nkirifise urukundo rwinshi hama sabwe nayo urumva indirimbo nyene ikora ku mutima iyi nayo urumva urase ko nkora ku mutima ukuri ni indirimbo umuntu ayumvirije hongera hageze umuntu avuga ibiranje indirimbo irabisha mpaka kumwica indirimbo nayo ikunze maranye kandi rero we umubwiye ko ikunditse ndavyizera kuko izokunde zose abantu bazikunze n'ubusabwe iri mu mega song ya zanje kandi je hangoreye sinkagwa no kudirimbo ngo yabaye hits mu bandi bantu bose gucingyohera oya ivyo ku bandi bantu bayikunze birabaraba ifunda yumviriza nkumva ko indirimbo amajambo yanditsemwe aranyinjiye mu matwi no mu mutima hamba melody ni bon hamisa neza kandi bisa neza John vraiment John era yubaho cyane yatugoye harimo na feedback na kabos yego vraiment mwemwe aduze hajya mwayikoreye hari no buja nivyo yose ikore buja twayikoreye muri rohero amasena abiri yose namwe rohero ibizu bya kera mwe byo urabibona kumenga mwadukinyemanga ni yakimega mwagiye mwijenda canke hano keke kwa ruguru kuko ari hejuru ariko nahaboneka amapizaje inyuma ibintu by'impene zya mpene nazikuye yene nazipaki nazironde departement zinzanire tazikinisha umunsi wose nimba bazi nta kundi nizibonye muri video mugabo zumve yuko turazishimiye barashimiye impene zawe ziri mu video zagize ikintu zimara yego vraiment zisigura iyindi signification goat you know anyways abantu batarayira biga ndirimbo mugende mwira bitwa matata matatali lo monde iko matata matatali iko matata iraryoshe vraiment hanyuma abantu mukunda gucana intege tuzumva tubaririmbana mpaka tutabaye mbangaye merisa na ndirimbo zako abantu barakunda indirimbo ziri nk'imihari entrete ife muzumana indirimbo ziri nk'imihari cyane uzi gituma kubera nakubwiye mu Burundi ibintu by'ima negativity nivyo byinshi 90% barakunda negativity 90% ni ibintu nyene barakunda hahiye kandi se no hahiye ahubwo nabo nyene
barabibamwo ndahiga ndirimbo ya Fernando yaririmbye isi iragoye Eh. ifise yana nabyo msanga ifise hafi 9 millions de vues agone angine wa 10 millions ndibaza quelque I was like abarundi barusha so point niyo ndirimbo ya mbere iri viewed mu Burundi indirimbo y'ibyago abantu murakunda abantu bameze nabi bamerewe nabi nk'aho bari biganiro nkora iyo umuntu aje akarira niyo baraza bakabira akamubwira mpore mama mparake mugo baje gushinga nta ibintu Imana yamugiriye vyiza biryoshe yarateye imbere usanga umenga uri kurishima kuragira nteme tukamushaka kummarira iminsi yose ni kubera nabo nyene ni ntuze ni FM miroir ushobora wibonamo ushobora wibona uvuga ati yewe Imana dutabare vraiment ivyerekana ko turushe turushe cyane turushe vyerekana ko turushe washaka neko nabibwira producer ndavuga tubya rero turabe dukora indirimbo nyene zitari superficielle dukora indirimbo abantu ko barabamwo kuko tubiravye neza twaba ubuzima bwo mu Burundi ubuzima abarundi twayimwo cyangwa abanyafrika muri rusangi ntuza kuvuga ngo dukeneye ikirori cyane ikirori cy'ishambere dukeneye kuremeshwa dukeneye ba comforter ndakubwira ikintu kimwe jewe abantu barazi ko nkunda umuziki kandi nkunda umuziki no fone yo ganje yambere no kwereka no gusenga kora babironkamwo comfort mwumva ko bafise umuvye ko barabwira kandi aza kubatabara rero kuvuga indirimbo ifoko mwebwe les artistes mwandika indirimbo ifoko indirimbo niba ari mu wabaro ibiri mu wabaro vraiment ijana kujana ku buryo umuntu amvije arira namwe ndaraba interview yari The Weeknd nakaravuga ko harageze igihe aba adeprima kugira ngo ashobore kwandika indirimbo y'amaranga mutima ya vrai edifime kwishoshwa yiwe apana urumva akora ko yamaze kudekuvuga ko abantu bakunda indirimbo ziri deep nibo babaye babara vya vrai apana ntuce hejuru narabaye amasaha ndakira oya babara vya vrai kugira ngo umuntu abaye muri uwo mwanya yiyumve muri iyo ndirimbo yumve ko ntari wenyene nabikubiramo wako nikubiramo wako wenyene hanyuma haza kugera igihe asanga ariko aradeprima ko indirimbo ziwe nyene kugira bikunde ko nambara iyo personage biga umuntu ababaye fo kumbaza ko bara vya vrai ariko ati ngude farigana je mahorasi kugira ngo uwo muntu azombriser le cœur mbemba mbabaye cyangwa cyane inspire donc biraryoshe gose nyene yo muri ivyo yanditse indirimbo iri real labanga batayiki indirimbo z'ama depression nizo ziba ni Adele mve ifo ko muzo bari indirimbo zivugishije no mutima kugira ngo twiyumve twige abafana kuko je ucurira cyangwa ndira ku ndirimbo harira umwotso rukandenga ko indirimbo ushyushye mu kibanza cy'uwo muntu oya canibona effet miroir no muri ruze no muri umurukundo nibaza ko muri rusangi abantu abaryohewe si benshi cyane gusumba ababaye nibo benshi abantu qui ont été brisés nutwe turi benshi rero uri mu ndirimbo iri brise ya vrai ndayumviriza nca nibona nkaca ndira nkaca bihera musinzo ndirimbo y'urukundo y'ivyo nzarabica ko ndafite ama text maryoshe yavyo umugabo uzoduhe ntiyinyati nuragasha uzoduhe zero ko abantu batarayira ndirimbo ngende muyumvirize ngende muyirabe ndaye utaza kuburamwo akantu ntuza kubura aho wiyumva vraiment uza kuronka aho wiyumva hanyuma usinda umuntu amuteye intege mata kubera ko niyabona muyikunze muri benshi bizatuma ko indirimbo nyinshi zindi nziza parce que n'uburyo bwinshi yashizemwo amarangamutima umwanya amajo adasinzira menshi mwumva yuko iyo vyakiriwe vuga ati uwo mubasi bwabo ntibwagiye in vain yes for sure nibaza ko bakwiye gutabura ko muziki ubwo wawe vraiment muziki wago nuko imana jewe yego babishikane nkumva ati musane kweresha yadusondetse mana ndavyumva nk'umuririmbyi kano kantu isi sawa cyane mugabo naho nyene abayarusha cyongora nk'ubuja kumbuga nkavuga ngo umusani ngo wapi yeho kuko vraiment hajya naho ubona utabikunze canke yakubise ku ruhande burya wowe yashaka umunezero wawe ibikora avuga ati nukuri kumera bazo bikunda ibikoze yakwiyumviriye ko kandi ku neza yawe ko ariko ushaka kumubabaza cyane mubabatse buhoro buhoro naragiye ahantu usanga buri kiganiro nk'unyene usanga ko bishiye ko muri ivyo ujya muri ivyo ngo ivyo ngize ngo sivyo vraiment ngo siko tumuzi naho utamukundu urumva la peine je umvenga ko bavuga wewe ko bavuga kazi nawe ukora bashobora amaze ngo ivyo ngutega amasezerano ngo umuproducer bati guys uwo muririmbyi bamubwira cyo mwubaha uwo muririmbyi yakoze vraiment yarakoze hanyuma ni aventure
nimba yagerageje niba bitamarasha azohindura we nyine azobibona ati burya irya nzira ntimeze neza mugabo bijya yakoze bima mutima wese yashizemwo ukazana abadirector ukazana abavixen ukazana abantu bakina ukazana amakamera ukuntu utemera ukinumva ko ari fake niyo mnagi wa miliyoni wowe uvuga ati nukuri kumana ni kwa kundi basi ubushikado umukunzi wawe wipanze ko wara savinze mu mwaka wose ati aya sinzo yajya nukagira ukagwara cyo ukagwaza to yajya ndafise nzoshira umukunzi wanje ikadukira konki nimba ari iPhone uzomugurira nimba umudugo uzomugurira hama ukashumushira nangi ngo nibiki nangi telefone kwanza ngurikira ku mwanya ngiyi ngo kwanza ngusikwasa muri version yake ngino couleur ngo ngisiye bakobwa ngo j'aimerais nga rose non c'est pas bon ngumva ngo ibazi bumva yuko nyene bibabaje umva rero nuvuga ko rero twakirire koza bivuze mu dushigikire vraiment byaduha intege kuva ko dusaba abantu bacu bahari yes cyane gose reka turagitsiganiro tubabwira nti abaririmbyi ntibabaho mudahari abo kandi abaririmbyi barogira umunezero masani mushigikire nkuko mushigikira n'abandi bose masani bahariho ikintu ushaka kubwira abantu pour finir ikiganiro en beauté gira icyo babwiye hama dusezera abakunzi bacu baturavye isarenga muradukunda namwe ibaze vraiment oya ni byiza cyane je novuga rero abafana histoire navuze ibibazo bivugwa je hagati yanje n'undi muririmvyi histoire niba yije ngo personnellement cyane niba yo manipule ngo bashake gufata ama position sinabwiye ngo uje ku kibanza canje no ni mubireke ni muvyorere mu mukunda imiziki yacu mugire imana ni yashaka cyangwa igihe kimana yashaka imana irabishaka igihe kimana yashashika muzobona byose byaraheze tubagire tibiya byari by'igihe nkuko mu buzima nyine bishika abantu nibahuze cyangwa bagahuza cyane hanyuma nibahuze nibaza ko azoshika igihe bigahera kuko nibaza ko uri twese Jesse nozoza ngamvuge ngo ujye mu ngo ni mu ujye mu ngo ngire nawe ujye mu ngo yaranyishe umva kuko hozi yego yaranyishe mugabo je ndabita kare involontaire kuko hari ingaruka nyinshi byangiriye kuza ko ubuzima bwanje emotionnel ubuzima professionnel ubuzima tout ça mugabo jewe mparura yuko ni umugambi wa satani niwe mu initiateur w'ama projet yose mabi abatubaka ku muzima kandi satani nta mubira afise sometimes ubwo adushikira aca mu muntu kanaka akabaho ama circonstance atuma umuntu aza gukora icyo kintu kibi bajye bose bicana mubona bajya bumva ngo ujye no mugicenyika uruhebwa ujye si mubi answa yavutse kujya ko nawe wavutse ntiyavutse babona ngo nikashe mu bitaro ngo uyure ngo avutse ngo niyo ngazo kwisha abantu igihumbi oya byagiye biraza mu nyuma isi mwanduza ibyo cyaha icyo kibi nuvuga rero ko je ndatahura kandi azi yuko satani ivyo shaka kuri jewe byamunaniye imana rero igihe cyayo ishashika bizohera tutahure tubone ko habaye kwihenda mugabo abantu bafata ama position ngo ndase masterland dance uje muri ivyundi oya ibyo ntibikenewe mu Rwanda mu dufana biziki tubahaye imiziki myiza mu itambe ivyo navyo mu bireke ariho ico biko birakora kumbure natwe ko biratubaka d'une façon d'une autre bizogenda neza kandi nifaza ko imana izodufasha hozi ntiyazo yagira umuntu twege apfa ibintu bikihari kuko bizoba ari bibi cyane nagize kwiyumvira ati no nk'ubu je yamugenze nabigiye mutubare tuvuge dukeye tuvuga nako nkuko nyine kwawe nyine mugenzi wa twese nabo atibaza ko nk'ubu je nopfa nk'ubu nyine mu rufu udasobanutse bazovye bigenda gute uba ingaruka mbi zindi zo kwihora ntazi kubera no yeni we yatuye bigenda nabi de notre partie ali nawe nyine yogira ikibazo nanje umva dini mani yo notre byasho kuwega tujye niwe yaguma avuga yatakamba kari yamugire nabi none donc niyo muvuga ati maze ufashe rero ntaze gire umuntu apfa twebwe ibibazo bitabaye nyine clôturer bidaheze naza ko ibyo bizoba byiza kuko amahoro niyo ya mbere mu buzima kuba kwisi ufite amahoro uryama takikwagiriza no mwijuru amahoro niyo azoduha laisser passer ikindi shaka binagira mvuge mu gusozera no gushima hoze kandi bo shimira harimo ibanki yitwa BBC imwe banki yitwa BBC
yamfishigikiye muri Matata mwabibonye muri video turakoze placement ndazi ko ni ibintu bitamenyerewe cyane hano mu Burundi ariko ni ibintu tugiye ku reconnaissance tubishe ko nyene menga viva inaperçu tuvuga ati kiya kintu cyabayeho muri za ntambwe dukeneye ziterambere zo mu muziki ni yabayemwo abantu batahura ama initiative y'abajeune abantu bashaka kwiassocier n'abajeune kuko abajeune turabantu dusuzuguritse sometimes turabantu turi classé canke côté nk'abantu b'abadelinka abantu b'abavoyo abantu batari trustworthy bashaka kuguhemuka umwanya n'umwanya ujya ukabandanye ugenda n'ayo bajeune uragowe ujya basani bobo mubabanye mu bagenzi ntaco bazokugira nko bagize kanaka tiva mugo umuntu afata akarengera ibyo byose akariskati j'investis je soutiens initiative ngiyi ari kintu cyiza gose umva rero ndatinda intege BBCI ntera intege na zindi bank zihari kwijukira gukorana n'abartiste nibaza ko nta ruhombo rurimo ego merci Hozi ego buri gihe anyways kandi ndagushimira ko watwitavye mu kiganiro kugira ngo abakunzi bacu bakumve uso gatanga no muco kuri ico kibazo ngene kimaze imyaka kuko sicorosha kuvuga ko surtout ku ma media hamashimira abantu badukurikiranye mwakoze kutwumviriza mwakoze kuba hafi yacu mwakoze ku gushaka ko like igena babwira mu ntango kandi nzire ko mwagiye murashaka ama commentaire bivanye n'ivyo mwagiye muri kino kiganiro hanyuma kindi no heza ndababwiye nuko ngwanda muraba indirimbo yiwe ya Masarende yitwa Matata kugira ngo mushigikire kubera ko nimba yajenga no kugira ngo harigire basama views na makeya basi na 10000 ava kuri Siren Vibes sivyo none ndabashimiye cyane na Siren Vibes TV.